haraheze iminsi igitoro cyo mu bwoko bwa essence kiboneka ku masitasiyo atandukanye, naho muri ino minsi hasubiye kwiyibonekeza imirongo ku masitasiyo amwe. Aho ni mu gihe igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu coco cagumye gikenye. Uno munsi tukibaza tuti mbega mwishira hamwe Sopebu rijeje kurangura ibitoro, ubuhinga cakoresheje mu kuronka essence nishobora gukoresha ubwo buhinga nyene kugira igitoro c'ubwoko bwa mazutu naco kiboneke, narijya arico gikoreshwa mu gutwara ibintu byinshi vya nkenerwa eka no kunguruza abantu benshi. Murakoze. Je nitwa Girukishaka Innocent, abandi umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amazi meza, ubutare n'agataka. Ku kijanye n'ibitoro ubwoko bwa mazutu, ngira mwarabonye ko bijanye na essence ni sawa. Murabona ko n'ubu kabazo kari kabaye naho nyene, ubu naho nyene ni neza, biriko biragenda neza. Ejo harashoboye kwinjira n'izindi modoka zishika ikamyo 200 zizanye essence. Twizere ko ahata kibazo gihari muri essence. Mugabo kijanye n'ikitoro kijanye na mazutu, murazi ko kwisoko tuhahuriye turi benshi, mazutu essence yaba yakunze ko binyaruka, mugabo mazutu nayo nyene turi ku murindi, turarindiriye ko navyo nyene bifata intumbero. Kandi n'ikitoro cya mazutu burya ni cyabuze cyane gose, hagiye haraboneka bike mu kurindira ko ubwato bushika. Turiko turakora ibishoboka ku isoko i Dar es Salaam, turagura ibitoro bike kandi birashikira bene gihugu ukuri kwamye. Murakoze. Mu kwizeza abarundi kubwo bwato buzoshika ryari, kuko umuntu abiravye igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu nico gituma hatwagwa ibintu byinshi, ndetse iyo kikenye kikabura usanga n'ibindi biciro by'ibintu bya nkenerwa bica biduga. No munsi mwotanga umwizero yuwe? Umwizero urahari, kuko burya buhinga twakoresheje kugira turonke essence nibwo turiko turakoresha n'ubu. Kandi murazi ko isoko durira ko turi benshi, iyo twahuriye turi benshi birashika umwe akaronka no munsi undi akaronka ejo. Twizere ko rero mu minsi mikenya nabyo nyene ikibazo cy'ibitoro cya mazutu kiratorerwa inyishu. Murakoze. Umuvugizi wa leta y'u Burundi arafise icabunganira. Murakoze cyane. Nagomba kunganira kuri ico kibazo kijanye n'igitoro muri rusangi, cyaba mazutu canke essence. Abarundi harageze ahantu tumera nk'abibagira no gushima intambwe tuba tugezeko. Ndibaza neza umurundi yoraba uno munsi aho tugeze, akahageranya no mu mezi 2 aheze cyangwa mu mezi 3, yovuga ati ashi, akabanza akabona ko intambwe duteye ishimishije. Uravye mu minsi iheze aho n'abana bagira base n'abananirwa kuja ku mashuri kubera kubura ngene abantu biyunguruza, uno munsi ukabubona hari aho uca ku masitasiyo y'abatanga ibitoro ugasanga bajya abantu baje gutanga itoro bariko barakina urubugu, bahamagara mu motari babonye bati ngunywe. Ico kintu twogishima, ico kintu twogikenguru, kubonye bariko barakina urubugu bahamagara abantu bati nimuze munywe igitoro, siko vyari ejo. Aha rero tukajya dutera kamo abarundi bose kubera iki? Kubera ubwo bukene bw'igitoro cyane haragiyemo n'uruhara rw'abantu bimbura kimazi canke abantu b'inkozi z'ikibi bagenda bagerageza kugwanya utwigoro twa leta kugira ngo bigaragare ko atakigenda neza kiriho. Ariko abarundi bose duhagurukiye rimwe tukabagwanya. Muraza bamaze gufatanwa amabido menshi, amajana n'amajana bariko bayanyegeza mu mazu, abandi bagenda kuyashora hanze. Aha ni hamwe hasabwa ko uruhara rw'umwe wese ruboneka mu kugwanya abo bantu batwononera iterambere mu bijanye n'ico gitoro. Urazi ko hageze n'abantu bashobora no gutanga n'igiturire kugira ngo igitoro ntikize, ariko abo harabonetse umukenyuro watumye gishobora no kwinjira. Ico kintu rero twoshima, tukiga gushima ibyiza tugeze ko, tukizera ko imbere hasumba ahayise, kandi umwe wese agashiramwo
udutege mu vyajejwe no mu kudoma k'urutoka bariko baratwononera umurundi wese akagira uruhara. Murakoze. Imvugo zikoreshwa n'abategetsi b'u Burundi kuva ku mukuru w'igihugu kugenda ku bategetsi bandi batandukanye mu bisata bindi, ni imvugo zibabaza, ni imvugo zisigaye zigoye kugira ico umuntu abivuga ko canke kugira ico umuntu azishikiriza ko, kuko usanga ari imvugo zibabaza abanyagihugu, ari imvugo zuzuyemwo ububeshi, ari imvugo zitoneka canke zibutsa umubabaro utagira ukungana abanyagihugu batwawemwo kuva CNDD-FDD ishikira ubutegetsi gushika n'uno munsi. Nko kuri ibi rero vyerekeye igitoro, aho umukuru w'igihugu avuga yuko igitoro yaheje kugwana n'abahora batuma ico gitoro kitaboneka, kubu igitoro atakibazo bafise, atakibazo abarundi bafise, n'imvugo z'ububeshi. Nta murundi numwe atazi kandi atabona ko atagitoro kiri mu Burundi. Nta murundi numwe atabona ko na nyacayo bavuga ko cabonetse, ko ari utuntu bazanye isorosoro, ko atagitoro kiri mu Burundi. Ivyo rero nivyo tuvuga yuko uno munsi igihugu bigaragara ko gitwawe n'amajambo gusa, gitwawe n'ububeshi, gitwawe n'abantu biboneka ko batazi ico bajejwe. Kuko kubisanzwe ntivyumvikana ingene igihugu kirimo umukuru w'igihugu, igihugu gifise abashikiranganje, igihugu gifise izindi nzego zitandukanye, ko muri kino kinjana bishoboka ko abanyagihugu babura igitoro, bishoboka ko igihugu kibura igitoro gushika yaho igihugu kija mu kaga kukubura igitoro, kandi igihugu gifise inzego izo zose ndondaguye. Naho tuvuga rero tuti aho bigeze, aho biri ni ibintu biteye ubwoba, naho abanyagihugu naho abarundi tubifata ibisanzwe tukabibona nkaho umengo ntaco bivuze. Narakurikiranye ivyashikirijwe n'umuvugizi wa leta, ngira ngo ni Jerome Niyonzima, ahavuga ko abarundi twari dukwiye kwishima, twari dukwiye gukengurukira no gushimira leta yuko imaze igihe yararose igitoro cyo mu bwoko bwa esasi. Ivyo bintu ni ibintu biteye isoni, ni ibintu vyo gutera ivyatsi, ni ibintu vyo kwiyamiriza. Kumva ko igitoro kibonetse umengo ni impuhwe abarundi bagiriwe, kumva ko igitoro gishoboye kuronka abarundi bagura mu mafaranga yabo, kuko igitoro ndabibutse ko kigugwa amafaranga yavuye mu makori y'abanyagihugu. Umuvugizi wa leta gacavuga yuko abanyagihugu bo kwishima, bonezerwa ko kubona tumaze ukwezi canke indwi zingahe haboneka ca gitoro c'isorosoro. Ndiko ndavuga ni imvugo iteye isoni, ni imvugo igaragaza ko abategetsi b'u Burundi batazi ico bajejwe, kuko kuzana igitoro biri mu kazi k'inzego z'igihugu, biri mu kazi ka leta. Ni naho rero mfatira mu kuvuga ko abarundi dukwiye kwikangura, tukabona ibihe tugezemo, tukabona kwaho igihugu kigeze kidafise abategetsi bitwararika ibibazo by'abanyagihugu, kidafise abategetsi bashoboye gutunganiriza abanyagihugu. Ngasaba rero abanyagihugu bose iyo bava bakagera gufatana mu nda mu butandukane bw'umwe wese, kugira ngo duhagurukire rimwe twiyamirize aka kagwi kabandayishimiye, aka kagwi kaba bategetsi ataco bariko baramarira abarundi, ataco bariko barafasha igihugu, bakadashoboye gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze abarundi, kandi ari byo byari byaratumye byitwa yuko abategetsi bafasha igihugu ngo batunganye. Naho rero n'igihe ciza cyuko abanyagihugu dufatana mu nda tukiyamiriza iyi leta ndayishimiye, hama tukarondera ko habaho iyindi leta ishobora gutunganiriza abarundi bose, ishobora gutunganya
ibi bibazo iyi leta idashoboye gutunganya. Murakoze.